ikintu uca ukora urareba ngaha ko hariho BNB Smart Chain usanga atari yihari uca uhafyonda urabona ko imaze kuguruka rero uca umanuka urabona yuko ngaha handitse ngo BNB Smart Chain ni iyi rero dutanga rero uca uyifyondako mwaramutse amahoro groupe mumeze neza ego hama ndi ngaha kubaha update canke se uburyo turiko turagukoresha mu gutanga address wallet ku bantu bamenye iyi BNP ku bantu rero mwayimenye bariko baratanga address wallet kandi abibutse yuko kuva itariki 30 z'ukwa mbere kuva itariki 28 z'ukwa mbere gukora mining bizoba vyarangiye rero ku muntu atari bwayikore nayikore vyihuse naho woronka 10 kuko bavuga ngo iyi tariki ntizorinda kugera batara muri make iyi BNP itaraja ku idolari rimwe rero naho ofise coin 10 urumva yuko amadolari 10 atari make rero ngiye kubereka uburyo batanga address wallet muri iyi BNP kugira ngo ibintu bigende neza kora subscribe kandi kunzogira kugira ngo video zose tuzoza turashirako uzoze urazibona 5 kwa 5 rero ukungene ibi bintu turiko turabikora turabanza twinjirire ngaha muri kintu cyambere tubanza gukora turabanza tukinjira ngaha muri mu ma exchange ushobora gukoresha Trust Wallet cyangwa se MetaMask ku bantu ndabereka ku bantu bakoresha Trust Wallet nongere ndabereka ku bantu bakoresha Trust Wallet kugira ngo uwo ari we wese abibone dutangurire muri MetaMask ngaha urafyonda kuri MetaMask hama MetaMask yuguruke ego turarindira MetaMask ikuguruka kugira ngo dutange guys nico kintu cyambere tubanza gukora mbere yuko twinjira muri BNP network turabanza tukaja muri wallet dushaka gutangamwo address turashobora gukoresha MetaMask canke Trust Wallet canke n'izindi ariko ndereka abantu bafise MetaMask nereka abantu bafise Trust Wallet kugira ngo mukora ibintu bimeze neza tayari rero murabona ko MetaMask yamaze kuguruka rero ikintu uca ukora urareba ngaha ko hariho BNB Smart Chain usanga atari yihari uca uhafyonda wamara kuhafyonda rero baca bakwereka ama blockchain yose arimwo ukaca uhitamwo iyi BNB Smart Chain ukaca uyifyondako wamara kuyifyondako ukareba neza kiri ngaha ukaca copy iyi address wallet ukaca ufyondako urabona yuko batubwiye ngo yuko yabaye copy uca uvayo iyo uhejeje gukora ivyo uca uvayo ukaca utanga address uca winjira muri BNB ku bantu rero namwe mukoresha Trust Wallet urayinjiramwo Trust Wallet wamara kwinjira muri Trust Wallet urinjira muri Trust Wallet kugira ngo uhigemo address wallet utanga muri BNP network rero iyo ugeze muri Trust Wallet ni kiki ukora guys wait gatoyi kugira ngo Trust Wallet yuguruke neza urabona yuko itaruguruka neza sasa urabona ko imaze kuguruka rero uca umanuka urabona yuko ngaha handitse ngo BNB Smart Chain ni iyi rero dutanga rero uca uyifyondako wamara kuyifyondako guys ukarindira ikaza yamara kuza rero uca ufyonda ngaha handitse ngo receive ukahafyonda kuri receive wamara gufyonda kuri receive ukaca ufyonda ngaha kuri copy kaca ufyonda baca kwereka yuko yabaye copy sasa rero aha muri Trust Wallet uca uvayo wamara rero kuvayo uca urondera BNP network kugira ngo utange address wallet rero utigenda gute cambayo rero cenja muri BNP kanda irondere BNP kugira ngo ntange address wallet ndaja mu application ngiyi BNP ngiyi canda ifyondako kugira ngo yuguruke connection sikirenga turindire kugira ngo yuguruke kugira ngo cenda bereka ahantu upestinga ariko mbibutse yuko ibi bikunda ku bantu mwakoze iyi BNP mukaba mwarayigiriye mise en jour ikintu ukora ucumanuka urareba yuko uri kuramina ngaha ucureba amacoin yawe bari ngaha hejuru aha nabantu watumiye rero ikintu cy'ukora ucumanuka ngaha ku bantu mutakoze update akantimuza kugasangako ariko ku bantu mwayikoze update muraza kugasangako urabanza uzino ngaha muri more
ufyonde ngaha handitse KYC urebe neza yuko uri verifiye. Iyo ufyonze ngaha kuri account KYC baca bakwereka yuko KYC yawe iri verifiye canke se itari verifiye. Rero mubikore, urabona yuko jewe banyereka ngo start verify. Sawa, jewe KYC yanje narayikoze gatanu ku kandi, camanuka rero ngaha muri wallet address ndahafyonde, maze kuhafyonda canza ngaha nshiramo ya address yanje na kopia muri Trust Wallet canke se MetaMask, hose nabiberetse. Uca ugira kuri paste canke se kole, urabona yuko ya address yagiyemo, ucuza ukacufyonda ngaha kuri submit. Ukahafyonda irazunguruka catubwira ngo address will be get monthly from guhera rero baca kugira ati ko guhera itariki 30 bazoguha 20%. Guca ufata coin zawe zose ufise ucugwiza na 20 ugabure n'ijana rero bizoba zoguha. Kandi urabona yuko batubwira yuko iyi coin yabo izo bizimvye kugeza ku $1 rimwe guhera itariki 30 y'ukwa mbere. Umva rero yuko ari ibintu vyiza no kureba mukitanga mugakora mining kugira ngo ibintu bigende neza. Shalom ku bantu mwakoze subscribe mushimwe.